kwizera kwawe kuboneka igihe uri mu kigeragezo. Uyu munsi ugiye kumva ubutumwa bwiza, wewe umaze igihe usengera ibintu ariko ukamenga Imana ntikumva. Kwizera ndasukwizera wizera iki? Sugucakira gusa, kwizera sugucakira. Ukwizera kuragura pimwa, ukwizera kuraja ku munzane. Tuzomeye ko wizera tubenyene wifata mu bigeragezo. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri, ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza, ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe. Nivyo dusha mu bibazo bitandukanye, ariko wumve ko Imana idahibuwayo. Ndakubwira neza amajambo yo muri Bibiliya ushobora kugenderako. Aya n'amajambo aza kugutuma umenya neza impamvu utarishuka. Ayashobora kugufasha aho ugendera hose mu by'ucamwe byaba bibi canke byiza. Aya nyene rero n'amajambo atubwira ku kwizera. Turaza kubona neza abantu bashitse ku bintu babona kumengo ntibikunda, ariko kubera ukwizera bigakunda. Bigusaba gusa kuko kwizera ukugira udakekeranya. Ntusenge gusa, gusenga byonyene atakwizera ntibikwiye. Bigusaba ko wizera ko ivyo usengera bigiye gukunda kandi vuba. Ni Viviane Manirambona nkuko bisanzwe mu kanyendaje tubiyage ko vyose, ariko nimba utarabikora ngusaba banze ugire subscribe ku Kiyago TV show maze ubandanye ushikirwa n'ibiganiro bihaca buri munsi. Reka dutangurire mu Baheburayo igice ca 11 umurongo wa 11 hamwe n'uwa 12. Hagira hati kwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ari yo kwizeye. Kwa 12 hati nico catumye umuntu umwe kandi uwo yarakaheze. Hariho birumvikana neza ko amaze gusaza kugera ku myaka 90 yose, atari naco catumye yamukwa ko nisinzi nk'inyenyeri zo kwijuru kandi nabangana nk'umusenyi uri kwisesero g'ikiyaga utuharuri. Mu itangurira igice ca 17 umurongo wa 17 harabisigura neza ngo maze Aburahamu arafukama arunama aratwenga yivuganiriza mu mutima ati mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100 na Sara amaze imyaka 90 yoba kivyara. No ku gice ca 21 nyene akarango ka 5 gushika ku kindi hati Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Sara aravuga ati Imana irantwengeje, ati kandi n'abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Ati hari uwogize ico abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana, yamara mvyaye ko umwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Wumve ko Sara yavyaye Isaka mu busaza, ariko ndazi neza ntakekeranye kutokumva inkuru y'inkingi usubire kwihebura. Hariyo twari dusimbiye mu itanguriro gato, ariko uyu munsi turaza kwisunga cyane mu Baheburayo ahantu hatubwira ukwizera nyakuri. Ukwizera nyako kwa kundi wizera udakekeranye ngo mbega birahava bikunda cyane ntibiza gukunda. Tugaruke kandi mu Baheburayo igice ca 11 nyene. Ubu turi ku murongo wa 29 gushika kwa 31. Muri wa 31 turahatebako. Kwa 29 Imana ivuga ngo kwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gituku nk'abaca ku musozi, ariko abanyagiputa babigejeje bararengeye. Sinzi nawe ko hora wiyumvira ku ijambo ry'Imana, sinzi neza ko yuri kurabisoma uhora wumva ko uvyemeye. Rero mu gihe vyo bishika ukemera bijya bintu vyanditse muri Bibiliya bijya nyene wumva ko umengo ntivyaba vyoroshe, umengo umwanya umwe ntibinatahuritse. Ndazi ntiworeka kwemera ibiharu biryo ubona umengo nyene birakugoye, ubona ko umengo ntivyoshoboka. Reka kubona ko umenga Imana ntavyishoboye, wowe vyokunanira, ariko Imana yo yirabishobora mugenzi. Ku murongo wa 30 naho hati ngo kwizera niko kwatumye inzitiro z'amabuye ziyeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi indwi. Nakubwiye ko ku murongo wa 31 tuhatebako. Aha aravuga ngo kwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye amahoro abaje gutata. Abavuga ko yakiranye amahoro babatasi bari baje gutata. Wumve ko yari maraya. Ushobora kuba ufise ingeso mbi zikuboshe, ubusambanyi, ubusuma, ububeshi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Aha urumva ko Rahabu yari maraya ariko atarandu. Nawe ushobora kuba uri muri ivyo. Niwagira kwa kwizera ndiko ndakubwira nyene bizotuma ubivamo maze nawe nturandurwe nk'uko nyene na Rahabu atarandu. Reka rero ahantu ndahakurangire nawe uzoza urahasoma. Ibi bizogufasha byinshi kuko kuri iki gice ca 11 nyene cyangwa ikigabane uhita ubona neza ko imirongo yaho yose ivuga ku kwizera. Ihiraba nk'akarero tugaruke ku murongo wa mbere gushika ku wa 3.
ngo ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabona ngo niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe ngo nuko bari bagufise. Ku murongo wa 3 hati ukwizera niko kutumenyesha yuko iyisi yaremwe n'ijambo ry'Imana ngo nico catumye biboneka bitaremwe mu biseru. Ariko kandi nyene reka turabe muri Matayo naho ico havuga ku kwizera niheshi havuga ku kwizera ari nako ndiko ndakubwira uyu munsi gufatanye no gusenga. Reka duhere kure kugira ngo bize kudufasha gutahura neza. Ku murongo wa 18 gushika kwa 21 ngo kare mu gatondo ariko arasubira mu gisagara. Uyu batubwira ngaha rero ni Yesu ngo yumva arashonje abonye umusukoni ku nzira ngarawegera ntiyagira ico abona kataramababi gusa. Arawubwira ati ntugapfe wa myisukoni uhereye ubu gushika ibihe bidashira. Uwo musukoni ucurakabirana uwo mwanya. Abigishwa biwe babibonye baratangara bati mbega uyu musukoni uyu mwanya ukabiranijwe n'iki? Yesu arabishura ati ndababwira ukuri iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya ntimwokora ico uyo musukoni gusa ariko mubwirana uyu musozi mutishinguka utabwe mu kiyaga vyobako kandi ivyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa. Ati ivyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobironka. Niyo mona kubwira ati ntusenge byonyine ahubwo usenge mugabo ugire n'ukwizera. Ugusenga gufatanye n'ukwizera. Ibi navyo nyene reka nkwereka handi hantu bica bidushikana tudatevye naho nyene turahahera kure kugira ngo naho bidushoboze kuhatahura neza. Aha turi muri Matayo 14:21 hati bashikiriye isenge umuntu araza aramupfukamira ati mwami wanje girira ikigongo umwana wanje kuko agwaye intandara arasinzikaye cyane kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko vyabananiye kumukiza. Yesu arishura ati yemwe abiki gihe mutizera bibidambidambi nzogeza ryari kubana namwe nzogeza ryari kubihanganira nimumunzanire hano. Maze Yesu aramukankamira dayimoni amuvamo. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherere baramubaza bati twewe niki cyatumye bitunanira kumusenda? Araheza arabishura ati nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mubwira kino gisozi mutimuka uje haje kandi cyo kwimuka kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene uyu ntakugwamo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Ati yaba mwari mufise ukwizera kungana n'agatete ka sinapi ubundi nyene ngo gatete ka sinapi niko gatete gato kabaho. Ariko nyene urumva katanu kwizera kungana nako gatete dufise dusabe rero Imana idushoboze kuko nyene tuba turi abana b'abantu. Urumvise neza hano havuga ku kwizera nimba wemera amajambo yanditse muri Bibiliya ndazi ko utabuze ico usigarana. Ariko kandi ntibagire gusangiza abandi biyago nk'ibi. Ni kuri channel ya Kiyago TV show wari kumwe na Viviane Imana irambona.